abo twari kumwe ku munsi wa gatanu, abo twigiye hamwe ku munsi wa gatanu bari ngaha muri louange, twarabahimirije gusoma ibitabo, igitabo ca Matayo n'igitabo ca Yohana, twarabahimirije kugisoma kandi no guprevoya aho bandika amanote, aho bafatira amanote kugira ngo ico Imana izobigisha muri iyi suje turiko turiga niniya kandi ifise uburemere, kandi vy'ukuri mu kuyibigisha canke uko tuzogenda tuyiga, ndumva vy'ukuri ko hariho kudependa kuri mpwemu yera cane no kumwitega kugira ngo agire ico akoze mu buzima bwacu muri uno mwaka. Uyu mwaka ntudusige aho twawutanguriye, ariko uyu mwaka udusiga ahandi hantu mu bijanye n'ubucuti bwacu n'Imana. Rero narabasavye abari ngaha kwa gatanu ko twogira icigwa umwe wese ku ruhande rwiwe, ugafata umwanya wo gusenga imbere yo gusoma, ariko tugasoma amashapitre ya Matthieu na chapitre ya Yohana gushika muri février. Ayo mashapitre tuzobe twayahejeje mu mutima wo gusenga kandi ufata note c'Imana iriko irakwigisha, kuko nizeye yuko bimwe mu byo muzokuramo canke muzokwiga hariho vyinshi Imana izovugana n'ubuzima bwanyu. Uyu ni umwaka vy'ukuri nsaba Imana kugira ngo iduhe cane birushirije gusubira kandi kwinjira muri profondeur y'ijambo ry'Imana. Hari igihe uba wumva ufise amajambo canke ukumva afise uburemere canke afise insobanuro zinshi canke zagutse, ariko ndasaba mpwemu yera adufashe muri uno mwaka, utubere umwaka wo kuba mu ijambo ry'Imana, utubere umwaka wo guplonja no gushinga imizi yacu mu ijambo birushirije, kugira ngo Imana idutahuze aho iriko iratwara ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Rero ndakwipfurije aho wicaye bitandukanye n'ibisanzwe, yuko muri uno mwaka aho tuvuga ngo kubaho ku bwa Kristo Yesu, kubera umwaka wo kuba mu ijambo, kubera umwaka wo gushira amaso yawe mu ijambo, ico Bibiliya yita guplonger les regards dans la parole, gushira imitima yacu mu ijambo ry'Imana kugira ngo twigishwe na mpwemu yera. Kandi nditeze ko Imana izodufasha kugira ibihe vyiza. Suje nigisha kuno munsi ndashaka kwibandanya gato mardi muri wa mwanya wacu wo kwiga, kandi nkuko mardi rimwe twiga, ikindi gihe hakaba igikorane c'abadamu n'abakobwa. Ndashaka kubankuhaja ko uwo munsi nkuko twabikoze muri 2017 uba umunsi uhaye Imana kugira ngo wigishwe, kugira ngo dushobore kwiga ibyo tutiga ngaha ku munsi wa Mungu, kuko kenshi ku munsi wa Mungu duca hejuru y'ibintu, ariko iri jambo ni ijambo rikomeye kandi rifise uburemere, ariko kandi tugomba kugiga duhereye inyuma, canke tugomba kugiga duhereye ku nsobanuro. Nasize amazi yanje mu ntebe muyampe. Haleluya. Rero uno munsi passage nshaka ko dusoma iri muri mu bacamanza igice ca 13. Ni inkuru nshaka gufatira ko, sinzi ryari nzoheza gutusha canke gukura ivyigwa biri muri inkuru. Nagerageje kwandika bimwe, ariko kandi nivyo ntaheza nzobibandanya canke ndabibandanya ikindi gihe, ariko nashatse gufatira kuri inkuru yo mu bacamanza kugira ngo twige ikintu gikomeye kubijanye n'ico Imana iriko irashaka gukora mu buzima bwacu. Haleluya. Mbwirira umuntu mwicaye uti ndakwifurije uyu mwaka ubeho kubw'inyungu za Kristo apana kubw'inyungu zawe. Haleluya. Mbwirira umuntu mwicaye uti ndakwifurije uyu mwaka ubeho kubw'inyungu za Kristo apana inyungu zawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nsubire nsabe n'abatabivuze bagira akayeforo mu respect umuntu ahagaze imbere. Amwe kutavyemera onyuriye excuse, uravyumva nturi force. Bwana sifiwe sana. Ubwami bw'Imana si forcing, ubwami bw'Imana urahitishwa mu. Bwana sifiwe sana. Rero abacamanza 13 haravuga ngo ukuvuka kwa Samsoni. Maze Abisirayeli bongera gukora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abatanga mu maboko y'Abafilisitiya kumara imyaka 40. Kandi hari umuntu w'Isora wo mu muryango w'Abadani yitwa Manoa. Umugore wiwe yari ngumba atigeze kuvyara. Marayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore aramubarira ati, raba uri ngumba, ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. None rero uze uzire akaziri, ntunywe vino canke ikiboreza na kimwe, kandi ntuze ujye ku kintu
na kimwe gihumanye, kuko eheraba ugiye gusama inda uvyare umwana w'umuhungu, kandi ntihaze hagire urupfuhe canke ugwembe rumugera ku mutwe, kuko uwo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aragenda abibarira umugabo wiwe, abibarira umugabo wiwe ati umuntu w'Imana yaje aho ndi, kandi mu maso hiwe hasa naho umumarayika w'Imana, kandi hateye ubwoba cane, ariko sinamubajije iyo avuye, nawe ntiyambwiye izina ryiwe, ariko yambariye ngo nzosama inda mvyara umuhungu, kandi ngo none nze nzire ntihagire vino canke ikiboreza na kimwe canke ndya ikintu na kimwe gihumanye, ngo kuko uwo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda gushitsa ku munsi azopfirako. Chapitre 14, verset 1. Samusoni aramanuka aja i Timuna, abonayo umwigeme wo mu Bafilisitiyakazi, maze araduga abarira se na nyina ati nabonye umwigeme i Timuna w'Umufilisitiyakazi, none nimumunsabire. Se na nyina baramwishura bati mbega nta mwigeme n'umwe ari mubi wanyu canke mu biki gihugu igitumye uja gusaba umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Ariko Samusoni yishuye se na nyina ati nsabira uyo kuko ari we nagomwe. Ariko se na nyina ntibari bazi ko bivuye kuhoraho, kuko yarondera inyanduruko ku Bafilisitiya, kandi ico gihe Abafilisitiya nabo baganza Abisirayeli. Hanyuma abaganwa b'Abisirayeli bakoranira gutanga ibimazi. 16 verset 23, 23 muri 16. Hanyuma abaganwa b'Abisirayeli b'Abafilisitiya bakoranira gutanga ibimazi vyinshi babiha Dagoni imana yabo no kunezererwa, kuko bavuga bati Imana yacu yagabuye umwansi wacu Samusoni mu maboko yacu. Nuko abantu bamubonye batazira iyo mana yabo, bati Imana yacu yagabuye umwansi wacu mu maboko yacu, ari we yari umuranduzi w'igihugu cacu, yishe benshi muri twebwe. Maze bacuzuye umunezero baravuga bati nimuhamagare Samusoni tube turamwitwengera. Nuko baja guhamagara Samusoni bamukura mu nzu y'imbohe, ashitse imbere yabo baramwitwengera, bamuhagarika hagati y'inkingi. Maze Samusoni abarira umuhungu yari amufashe ukuboko ati njana numve aho inkingi ziziritse, aho inkingi ziteze iyi nzu, mbe ndazegamiye. Kandi iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore n'abaganwa bose b'Abafilisitiya, niho bari, kandi no hejuru ku nzu hariho abagabo n'abagore n'ibihumbi 3 bariko barorera bamwitegereza. Maze Samusoni atakambira Uhoraho ati ewe mwami Uhoraho, nkwinginze nyibuka umpese inkomezi iri rimwe gusa, Mana nsubirize Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa, mpore amaso canke nivanje ku maso yanje yose bamenye. Nuko Samusoni afata izo nkingi zompi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe, ukw'ibumoso iyindi, maze aravuga ati reka mpfane n'Abafilisitiya. Araheza ariyegeranya n'inkomezi ziwe zose. Iyi nkuru mfise ibintu byinshi byo kuyivuga ko, ariko reka uyu munsi mvuge ku byo nshobora kuvuga ko ku mwanya mfise wa dimanche mu gatondo, siko? Ariko kandi ico nshaka gutangura kugira ngo mutahure, iki gitabo canke inkuru za Samusoni ziri mu gitabo c'abacamanza. Igitabo c'abacamanza ni igitabo c'abantu bakoreshejwe n'Imana igihe kinini muri Isirayeli,
imbere y'uko imana iha Isirayeli abami, muribuka yuko igihe kimwe abisirayeli basavye imana ngo natwe duhe umwami nk'ayandi mahanga. Imana ariko itarabaha umwami barongorwa n'iki? Barongorwa n'abacamanza. Usomye kuva muri chapitre ya mbere ugashika muri chapitre ya 12 mu gitabo c'abacamanza, ugenda ubonye ingene Imana yagiye itabara abantu bayo, ugenda ubona ingene Imana yagiye igirira neza abantu bayo. Ariko ku bantu batarasoma igitabo c'abacamanza, igitabo c'abacamanza ni igitabo ahaniniya kigenda kitwereka kugwa kwa Isirayeli no gutabagwa kwa Isirayeli. Igihe cyose Isirayeli yagwa ikava mu kumvira Imana, Imana yarakoresha amahanga mu kubahana. Imana igahagurutsa ibyago bivuye mu yandi moko babana. Ayo moko akabamerera nabi, akabashira mu buja, akabashira mu nyagano, akabafata nabi. Izo nkuru murazizi. Ariko kandi hama hariho igihe Imana yagenda ihagurutsa abantu mu bacamanza. Imana igahagurutsa abantu basanzwe, bataba basanzwe ari n'abantu bava mu miryango y'abarewi canke iki, ariko Imana igahagurutsa umuntu ikamukoresha gutabara Isirayeli. Nico gituma rero muri uko gutabagwa kwa Isirayeli, igihe batabagwa bamaze kugaruka ku Mana bakihana, Imana yami batabara igakoresha umuntu. Ni ukuvuga ngo ni igitabo kigizwe n'amakuru yuzuyemo inkuru z'uguhanwa, ariko n'inkuru za réveil, inkuru zo kugaruka ku Mana, inkuru zo gusubira gukunda Imana, inkuru zo gusubira kugarukira Imana. Ariko kandi ni inkuru zirimo amakrize menshi, kandi kuri chaque crise Imana igahagurutsa umuntu ari exceptionnel. Bwana sifiwe sana. Ko niko igicapo c'igitabo c'abacamanza kiri. Muri iki gitabo rero, muri iyi chapitre ya 13 hagiye kuvuka umuhungu yitwa Samson. Nawe Imana imuzanye imaze igihe yarahanye abisirayeli. Ndashaka muhomarke iki kintu ndengana. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi riravuga ngo turi abanaziri canke uri umunaziri. Haleluya. Ijambo ushobora kuba utazi icyo risobanura, uri umunaziri. Mu gifaransa ni gutyo nyene, ariko à la française nyene. Bwana sifiwe sana. Sasa rero uyu muntu yaje kuvuka, Imana yahanishije abisirayeli kutumvira kwabo, iguhanisha abafilisitiya. Iyindi myaka yose Imana mu guhana abisirayeli yakoresha abami bava hanze canke b'ibihugu byo hanze, canke Imana igakoresha abantu bavyawe n'abisirayeli, ariko bavyawe n'abisirayeli ku bandi bagore babavuyemwo, niba Imana yakoresha mu kubatera. Ariko muri iyi saison ya Samsoni, Imana ikoresheje abantu atari abanyamahanga nécessairement, kuko abafilisitiya ntibaba hanze ya Isirayeli, abafilisitiya baba hagati mu mpome za Isirayeli. Ariko kandi uyu muntu Samsoni aratwigisha cyane kuri situation ya Eglise muri ino myaka, muri kino gihe c'iherezo turimo. Harimo ivyigwa vyinshi, harimo ibintu vyinshi dushobora gukuramwo nk'ivyigwa. Ariko kandi Imana nitubwira ikosa abisirayeli bakoze, ariko kubona yuko abafilisitiya babacinyije imyaka 40, biraboneka ko igihano Imana yabahaye cari kiremereye, ko camaze igihe kininiya. Ariko kandi uburemere bw'igihano ni kimwe mu bintu muri Bibiliya buhora butwereka uburemere bw'ikosa. Ariko kandi Bibiliya ntitubwira, ariko itubwira ngo Isirayeli iba muri servitude, iba mu buja bw'abafilisitiya imyaka 40. Iyo myaka 40 irangiye, Imana itumbera umuryango w'umuntu yitwa Manoa. Uwo mugabo yitwa Manoa yari afise umugore, kandi bompi akaba ari couple itaravyara nkuko twavyumvise, maze igihe kinini. Uhoraho aza kuri iyi famille itararonka uruvyaro. Uhoraho abwira mama ubwa mbere na mbere, amusanga aho yari mu bikorwa, umumarayika aramuserukako aramubwira ngo ugiye kuvyara. Rero kubera exception canke kubera particularité, kubera uburyo bwiharije bw'umuntu ugiye kuvyara, wewe nka mama ntusubire kunywa ikintu na kimwe kikuboreza, ntusubire kunywa canke gukora ku kintu na kimwe gihumanye, kubera inda ugiye gusama niyo umunaziri wanje je Uhoraho.
umunaziri w'uhoraho, umunaziri ni ijambo rikoreshwa mu kuvuga umuntu yaba yariyeguriye Imana complètement et totalement. Umunaziri yaba ari umuntu yitandukanije, yaba ari umuntu yatoranijwe kuri objectif z'Imana, atavanga, ubuzima bwe butavangwa n'ikindi kintu na kimwe. Rero Imana irabwira uyu mugore ati kugiye kuvyara uyu mwana, nawe wenyene mama, la porteuse, wowe ugiye kumuheka canke wowe ugiye kumusama akaba mu gitereko cawe, nawe we uhamagariwe kutagira ikintu na kimwe kiguhumanya, kubera ico ufise cejejwe canke ico ufise kiri special. Uyu muhamagaro Imana ihamagaye uyu mugore uranyereka kandi uratwigisha cyane nk'ishengero. Umuhamagaro Imana natwe iriko iraduhamagara nk'abizera muri kino gihe ca kao, muri kino gihe moralité iri hasi, muri kino gihe canduye, muri kino gihe kigoye, muri kino gihe kirimo kutumvira Imana. Uyu mugore aratwigisha twebwe nk'ishengero, ni nk'uko mpemu yera muri kino gitondo yoba ariko aratubwira twebwe nk'ishengero ati nuko namwe mwirinde ibintu byose bibahumanya kubera uwo mufise. Kuko twebwe umunaziri yaje mu buzima bwacu, si umunaziri Samsoni, ariko Yesu niwe munaziri, niwe yashikije ivy'ubunaziri abishitsa neza. Kandi kuko ishusho ryiwe riri muri twebwe, dufise umuhamagaro, dufise apere y'Imana, dufise calling y'Imana yo kubaho ubuzima bwo kutiyanduza, kuko ico twahawe nico dufise. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, amina. Rero uyu mugore Imana iramubwiye ingene akwiye kwifata kubera ico yikoreye. Ico twahawe nico dufise kiradetermina ingene tubaho. Imana iravuga ngo uwo mwana ufise nawe wenyine naho uri ngumba, uyu mwana ugiye kuvyara n'uwanje, azoba umunaziri wanje. Non seulement wowe mama ndaguhaye directive zingene wifata, ariko n'uyu mwana ugiye kuvyara ugwembe ntiruze rushike ku mutwe wiwe, ntimuze mu mumwe, ebana ntazajya ubiboreza, kuko ni umwana avutse kugira ngo ndamukoreshe mu guhana igihugu cabagiriye nabi. Ni umwana avutse kugira ngo ndamukoreshe kuzana vengeance yanje kubera abafilisitiya barabagiriye nabi. Rero je suscite un homme au milieu de vous kugira ngo azane vengeance yanje. Ndagomba mutahura ikintu kimwe muri ko muranyumviriza. Imana ni Imana y'amahanga kandi Yesu n'umwami w'abami bose. Narabibabwiye dimanche, isi ngene imeze n'ibintu turiko turacamwo n'ivyo tugeze, Imana irategeka isi naho mwisi abantu batayiciriye bugufi, ariko irategeka. Irashinga igihe c'abantu, irashinga igihe c'ibihugu gushigwa hejuru canke gushigwa hasi, irashinga igihe c'abantu gushigwa hejuru canke gushigwa hasi. Muribuka isengesho rya Ana twize ko mu misi ya Mungu yahera, sivyo? Rero Imana iradetermina. Rero muri Bibiliya Imana yamye ikoresha amahanga mu guhana Isirayeli, ariko n'igihe Imana yagomba guhana igihugu nka Babilone canke Egypte, Imana yahagurutse ikindi gihugu kikagicinyiza. Rero la suprematie canke ubukuru bw'ibihugu canke ubuto bw'ibihugu, ibihugu vyamye biganza isi, nk'uko no munsi Etats-Unis ganje isi, Etats-Unis iraganje isi kuko Imana yabishatse. Si ubuhinga bwabo kuko sibo bamye baganza, ariko Imana ni Imana idetermina ibihe vy'amahanga. Mugomba gutahura nature y'Imana duserva. Imana duserva si Imana iri hejuru ya eglise n'abakijijwe gusa, ariko Imana duserva ni Imana iri hejuru y'amahanga yose. Histoire y'isi uko iriko iricapa, uko iriko iragenda, vyose biriko bigenda bikurikira calendrier y'Imana. Haleluya. Ariko twebwe nk'ishengero twatewe iteka ryo kumenya amabanga aheshijwe, ayo Imana itahishuriye abanyabwenge, kubwo kuyizera no kuduhishurira. Imana yaduhaye kumenya le plan de Dieu pour les nations. Ni Imana y'amahanga. Hari igihe twibaza ngo Imana ingana na life center. Haleluya. Bwira umucanye Imana ningana na life center. Imana iri hejuru y'amahanga. Ni umuganga afise projet kandi afise plan. Haleluya. Ikintu rero
kiriko kirabaha ahantu, Imana irazanye uyu mwana w'umuhungu aje kuvuka. Bwana sifiwe sana. Ariko ndagomba kuvuga ikintu gato kuri iyi sorte y'abanaziri. Abanaziri usomye muri Deutéronome chapitre 6, ni chapitre y'ikonsacré ku bintu by'abanaziri. Umuntu muri Ancien Testament yarashobora gufata igihe kanaka akavuga ati ndagomba kuba umunaziri. Rero Bibiliya iduha sorte zibiri z'abanaziri. Hariho abanaziri par naissance kandi bari a perpetuité, imyaka yabo yose yo kubaho bazoba abanaziri. Ariko hariho n'ubunaziri umuntu yagira yiyemeje akavuga ngo iyi myaka ibiri ngiye kuba umunaziri w'uhoraho. Uwo muntu rero Bibiliya iravuga ibintu adakwiye gukora. Uyu muntu ntibari bakwiye kumumwa imishatsi, kuko ku muhungu kugira umushatsi mwinshi muri Bibiliya canke muri Ancien Testament, umushatsi mwinshi ku muhungu cari ikintu giteye isoni canke c'agakengego. Rero umunaziri yatereka umushatsi kugira ngo caractère yo kwiheba no kwifata neza no gushaza kwiwe ayihebe, igihe umushatsi ku mugore ari gloire, ari ubwiza, we wasabwa kuwutereka. Muhungu bw'isezerano rya kera byasaba ko awumwa. Rero awuretse ugakura, abantu bamenya nk'ikimenyetso cyo hanze, yari signe extérieur ya consécration yiwe, yuko ari umuntu yihebeye Imana, yihaye Imana, ahevye ico twokwita ibihimbaro canke les plaisirs du monde, kwigira neza no gushimwa no gusa neza. Uwo munaziri wo mu isezerano rya kera, ikindi kintu atakora, n'igihe hagira umuntu apfuye mu muryango wiwe, ntiyaja kumuhamba, ntiyegera ikiziga, binashitse n'umuntu akamupfira hafi, yategezwa gusubizwa muri processus yo kwezwa, umushatsi wiwe bakawumwa, ugasubira ugakura, kuko naho ari icaha atakoza bishaka, kuko umuntu yamupfiriye hafi, ariko yabaye au contact y'ikiziga y'urupfu. Uravyumva? Bigasaba ko asubira kandi kwezwa. Hama imyaka y'ubunaziri bwiwe iheze, agasubira mu buzima busanzwe. Ariko abanaziri nshaka kuvuga ko n'uyu munaziri yavutse kugira ngo abe. N'uyu munaziri abayeho kubw'Imana ubuzima bwiwe bwose. Kandi iyo niyo type, iyo niyo caractéristique y'ubunaziri yatwebwe nk'ishengero, aho jewe na wewe tugomba gushushanywa n'uyu muntu. Usomye muri Samuel wa mbere, igice ca mbere ku murongo wa 11, mugurure mikrofone ya SP, 1 Samuel chapitre 1 verset 11 gusa, umurongo umwe gusa. 1 Samuel 1 11. Uyu ni Ana atararonka umwana. Aha. Asezerana isezerano. Atewe uhoraho nyene ingabo, ni waraba umubabaro wanje incoreke yawe, ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha uhoraho, abe uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana urenge 11. Okay. Uyu mumere ntaravyara, si n'umumere. Uravyumva? Aje imbere y'Imana arasezerana ati, Mana, ni wampa umwana w'umuhungu, nzomuguha kugira ngo abe umunaziri wawe, nta mukasi canke nta gwembere uzoshika ku mutwe wiwe, nzomuguha akwegukire complètement, aze imbere yawe. Ana ariko asenga aprometa Imana yuko ico izomuha kitazoba iciwe, twaramwize ko. Ariko kandi ndashaka kugira ngo tubone uyundi mwana yavutse kandi akavuka nk'umunaziri. Luka 1 verset 15. Luc 1 verset 15 kugera kuri 17. Luc 1 15 à 17. kuko azoba umukuru mu nyonga z'umwami Imana, ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi
bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana n'intabarizwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Aha anya Bibiliya irikivuga, Imana irikivuga, ivugana na se wa Samusoni, iriko iramubwira ingene Samusoni azoba umuntu special. Aba bana batatu bose ndababwiye, ni abana batatu bavutse ubwoko bw'Imana buri muco twokwita crise spirituelle. Ico ni identifia uno munsi ko eglise iri muco twita crise spirituelle. Uravyumva? Ariko kandi bose bavuka biboneka ko Imana biteze ko ikintu gikomeye bagiye kuzokora mu kuvuka kwabo. Biraboneka yuko Imana ya deploye ubushobozi bwayo ku buzima bwabo kugira ngo aba bana bakore ikintu kidasanzwe, bahindura ibintu, bagarukana ikanguru. Usomye muri Petero wa mbere igice ca 2 ku murongo w'9 haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Bwana asifiwe sana. Mumfashe gusita iyi verse mwese n'amajwi yanyu, abashonje n'abahaze, muvuge ngo ariko mweho. Tuvuge gutya, ariko jewe ndi hanga ryatoranijwe kugira ngo mbe umwami n'umuherezi, ndi hanga ryera, nashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo nkwize ishimwe ry'yampamagaye, ikankura mu mwiza, ikankura mu mwijima, ikanshira mu muco wayo utangaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero iri jambo ry'uyu mwaka riradufasha gutahura mu buryo budasanzwe uburyo Imana iriko iraduhamagara. Duhereye rero kuri Samusoni cyane tukagenda kuri bantuzenya ujya muhungu yavutse yitwa Samuel. Mwibuke ko Samuel yavutse mu gihe Eli n'abahungu biwe batagifitiye respect igicaniro c'Imana, mu gihe Israeli iriko iratsindwa cane kubera Israeli itariko iratambukana n'Imana. Kandi uko kudatambukana n'Imana kwa Israeli kwari ko kuva ku barongozi ba Israeli batariho barashira igitinyiro c'Imana muri peuple de Dieu, bica bituma Israeli igenda ineshwa. Ariko mwibuke yuko ubugombe bw'Imana suko Israeli ineshwa, ubugombe bw'Imana suko eglise ineshwa, suko abakristo babaho mu buzima bwo kuneshwa, ariko ubugombe bw'Imana nuko abakristo tubaho mu ntsinzi atana kimigabanijwemo bivaye n'ico Yesu yakoze ku buzima bwacu. Rero igihe cyose abantu batari mu kumvira Imana canke batari muri obeissance, vyama vyemplika yuko babaho mu buzima bwo kuneshwa. Ariko kandi muri ika ya Samusoni yo yiri particulier, kuko twabonye yuko abansi ba Israeli si abansi bavuye hanze, ariko mu gihe ca Samusoni abansi ba Israeli nabari mu mpome za Israeli. Hari intambara zibiri zitandukanye ishengero ryohura naryo. Hari igishengero rihamwa nkuko byari bimeze muri Actes des Apôtres, ubwoko bw'Imana bugahamwa igihe abaroma bagwanya ishengero canke abo twita abapagani bagwanyaga kiza. Iyo ni intambara ishengero rigwana iyo ririko rirahamwa, nk'abakristo bamwe bari mu bihugu by'Abarabu muhora mwumva bishwe canke bagize gute, le fait ko gusa bitwa ko ari abantu bari mu idini ry'ubukristo. Hari igihe ishengero rica mu bibazo rivuye mu guhamwa kubera témoignage ririko riraporta kandi kuko ryahisemo kuberaho Kristo. Ariko iyi cas de figure y'intambara Israeli irimo ntirikigwana n'abantu bo hanze, ariko n'Abafilisitiya bari indani muri bo. Ibi bisobanura iki? Bisobanura nko muri kino gihe cacu yuko uno munsi intambara ikomeye mu isi yose eglise iriko iragwana nayo, kandi ariyo mpamvu tugomba kumedita kuri ino jambo
nuko eglise itari kiragwana na force zivuye hanze, ariko uno munsi eglise iri kigwana na force ziri interne. Izo force ziri ndani ni force n'ububasha canke n'ubushobozi, ni ikintu kiri diabolique Satani ariko arakoresha mu ishengero, aho Satani yaduhaye kubana n'abantu mu ishengero, aho Nouveau Testament yitwita bamwe abakristo spirituel, abandi kabita abakristo charnel. Mu bakristo b'impwemu n'abo mu mubiri bariho mu makategori yose, haba mu bakristo haba mu bakozi b'Imana. Hariho abakozi b'Imana spirituel, hariho n'abakozi b'Imana charnel bari mu mubiri. Iki rero kiragoye cyane, kuko umwansi w'indani yica témoignage y'indani. Wumva ko Israel imerewe nabi, akarondera kubona front iri à l'extérieur, ntiyumva igituma Israel ibayeho mu buja, igihe indani umenga hari amahoro, ariko nuko umwansi wa Israel yari umwansi w'indani. Niho Petero yabwira ishengero, canke Paulo akavuga ngo mube maso, kuko muri mwebwe hagati yanyu hazohaguruka abavugishwa b'ibinyoma, hazohaguruka abantu bazimiza, abo bamenye ukuri ariko baraguhakanye, ariko baba hagati muri mwebwe. Mube maso, kuko abo bafite objectif y'uko afaiblisa uburyohe n'ubushobozi bwa corps, kuko iyo corps canke uwo mubiri wa Kristo uri affaibli, kuko harimo mélange. Ni wa mubiri udashobora gusayangana ku bwa Kristo, ariko mwibuke yuko muri hanga ryatoranijwe kugira ngo mwamamaze ubwiza bw'iyahamagaye, ibavanye mu mwiza ikabajana mu muco wayo. Rero bicika ibikomeye, kuko igihe dufise ubwansi bw'indani buratugora kugwanya, kuko ntitwisanzura, kuko turi infiltré. Ngira nkoresha iyi terme, eglise yarabaye infiltré, eglise yaratewe. Hari mélange iteye ubwoba, hari mélange iteye ubwoba. No muri kino gitondo ndiko ndabivuga, biri malheureux kubivuga, ariko hari mélange, hari uruvange ruteye ubwoba, ku buryo utakimenya uw'Imana neza canke utari uw'Imana. Ariko uyu mwaka munyemerere abantu b'Imana twige kuri iri jambo kubaho ku bwa Kristo, ico bisobanura nico vyimplica. Kuko uyu mumama nimba yari ikundira kavinyo, kubwo gusa kuba mu nda yiwe harimo Samson, Imana amubwiye ngo gahebe, kuko désormais ntukibaho wewe uko ugomba, ariko kuko ico wikoreye ari ic'ubumana, ndashaka kuhindura style de vie yawe. Uyu mugore aje kubwira umugabo wiwe, musomye epfo sinabisomye, ariko uyu mugore igihe yabibwira umugabo wiwe, umugabo we ntiyavyemeye. Sinzi ko uyu mugabo yavyanse kubera bumvise ko Imana ibabwiye guheba kavinyo, ariko uyu mugabo yabwiye umugore ngo subira ubwire uwo muntu, subira ubwire Imana igaruke kukuyereka. Erega uyu mumere arasura kandi arasaba Imana ati, Imana umugabo wanje ibyo bambwiye ntiyavyemeye, ashaka kwibonera. Wa marayika aragaruka, wa mugore aca yiruka akaguhamagara umugabo wiwe ati, wa mutipa aragarutse. Bagarutse uravyumva, umugabo atangura kumubaza ibibazo, wa muntu asubira kuvuga vya bindi nyene. Baca bumva yuko le plaisir. Uyu mugore rero ntavyaye, baravyaye Samsoni. Samsoni bamuvyara bakurikiza ama instruction, kuko murubuka yuko muri Ancien Testament ubunaziri bwari bufise ibimenyetso byo hanze, nubwo mu isezerano rishasha ubunaziri butadusaba ibintu twiyerekana byo hanze, kuko ari ubunaziri bw'impwemu bwo mu mutima, ariko abakera hariho ibintu biberekana ko ari abanaziri. Wa mupeta aravutse bararespesa iby'ubunaziri bwiwe byose. Ariko kandi muri iyo respa abavyeyi bagize y'ubunaziri, Bibiliya ivuga ngo Samsoni yabaye umucamanza kuri Israeli imyaka 20. Ariko kuri babandi mudasoma Bibiliya, ndabibutse ko uyu Samsoni yarakuze. Akuze Samsoni akaba afise ubwo bushobozi bw'Imana na mission y'Imana iri ku buzima bwiwe. Nkuko nawe nanje dufise mission y'Imana ku buzima bwacu kuva igihe twavutse ubwa kabiri tugacika ba Yesu Kristo. Ngana bibutse ko umunsi mwatura mukakira Yesu, nukuvuga ngo mwaramwihaye kugira ngo mucike abiwe definitivement. Kandi abakiriye Yesu, ikintu ca mbere Yesu yakora ku munaziri, yamuvana mu buzima bw'abandi, yamuvana mu cyo twita le plaisir du monde. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo kimwe mu ntambamyi y'ukubaho ku bwa Kristo, ce sont les plaisirs du monde. Iki kubangamira kubaho ku bwa Kristo
ni iminezero canke ibihimbaro vy'isi biba muri twebwe canke biri muri environnement yacu. Aba bafilisitiya rero icabaye n'ikihe? Kakapeti karavutse, ariko bantu b'Imana je vyanteye kwibaza ibibazo n'ukuri abana tuvyara. Kuko bantu b'Imana nta muntu avuka Imana itamufise ku mupango. N'uwavutse badashaka avutse Imana imufise ku mugambi, yapermese ko avuka imugira ku mugambi. Ariko murabe rimwe na rimwe aba bagore bose ari kwa Jean Baptiste, ari kwa Samuel, uravyumva, ari kwa Nuze, aba bavyeyi bose Imana ifata iyitwararika kubumvisha yuko aba bana bafise ari abana badasanzwe. Igihe rimwe na rimwe twe dora twibaza yuko abana bacu bavutse dushaka ari abana nyene bagafyeri, ari abana bugusukira, ndashaka agakobwa nzotoboza amatwi, ndashaka igihungu kizo, uravyumva, ugasanga dufise des pensées ziri charnelles ku kuvyara. Igihe Imana yo ipermeta ko abana bavuka, ariko bamwe bakaba bavutse kuzotabara ekonomi y'igihugu, abandi bakaba bavutse kuzozana vie spirituelle mu gihugu. Umwana wese avutse iyi si irimo umugisha kubera abana bavukiye ahantu. Ariko ikibazo mba nkeneye kumenya, eske ababavyaye baramenye combien umwana wabo yakuriye mu nzu yabo ari umwana ari special adasanzwe? Kuko abana baba bashasha bavutse kuri twebwe, ariko mu mugambi no mu mutima w'Imana bari special. Nico gituma abavyeyi muvyara nimukwiye kubaho musuporta canke mugendera munsi y'amakaprise y'abana. Si uko abana bababwiye ngo ibi biraharawe, si uko abana barize muca, ariko mugomba kumenya yuko kurera ni mission y'Imana, kuko Imana iri capable kuza kukumvisha ngo uwo naho ari uwawe, naho umuvyaye agiye kuguha izina muri societe ukitwa mama wahora witwa ingumba, sindakugize mama kubw'ifyeri ryawe, ariko uwo naho ari uwawe avant tout n'uwanje. Iyo dutahura responsabilité yacu y'abavyeyi nko kurera, niho tugomba gutahura ingene tugomba kwedika abana bacu muri autorité no kubigisha Imana, kuko utazi ico Imana izobavanamo. Nukuba prétentieux wibazije yuko uwo mwana ari uwawe, n'uw'Imana, Imana izomuha igihugu. Ariko kandi muri foyer yanyu ahari karakurira niho amabase, niho fondation yo kubaha Imana no gukunda Imana, niho fondation yo kumwigisha ibikwiriye n'ibidakwiriye, niho fondation iyaje kukubwira ngo abandi bana bimeze gutya, nawe wamena ama complexe y'ubuvyeyi ngo kameme ngo je mwana wanje muramutwaye ngo mu ishuri ryiza, ngo abandi bana bambaye Air Max, abandi bana bambaye iki, abandi bana bagize gute, nta kuntu jewe no mukorera, uravyumva, ikayifise couverture ya Mercedes Benz. Mwe mu bitahura ivyo ni mubizi. Kera hariho amakaye wafuka na Renouveau, amakaye muri école primaire, abandi baguze cagi papuro cyo kuri librairie, kwazo hari abana bo baje bashitse ko journal, uravyumva, canke Renouveau, kuko abavyeyi bataronse. Ariko hari igihe usanga rimwe na rimwe abantu b'abavyeyi baba mu dukomplexe, aho icabana cose bavuga bagomba kugikora kugira ngo umwana ngo ase nk'abantuze nkagere gute, ariko mukibagira ko mwe murafise abanazire. Abana banyu bafise izindi references za education. Ivyo udafise canke ivyo abandi bagize byose wewe nukwiye kubikopia, kuko wewe uri Manoa, wewe uri kurera umunaziri, wewe uri kurera umwana apana w'isi, uri kurarerera systeme y'isi n'igipagani, ariko uri kurarerera ubwami bw'Imana kugira ngo uhe amahirwe menshi yuko uwo mwana wawe ubuzima bwe buzovangirwa n'ibintu bikeya. Hari igihe twibaza ngo ivyo bidese anime ngo nico kizungu nivyo bigezweho, ukagenda ukabiriha vyose, umwana akirirwa kuri ivyo bintu, urwana rwawe ntiruzi kuvuga yambu, ntikigira discipline, ntazi kuvugisha abantu, yacitse ikimashini n'ibidese anime, avyuka ari vyashaka kumva, wamugize uruntu. Et pour tout ukora dese anime, arashiramo n'amaso yo gukaptiva cerveau yakana kangana kujya kugira ngo kabe addicted, kandi kavyuke kagusaba ivyo. Nafungura atakije dese anime, nafungura nawe rero ngo wabaye umuzungu rero ngo bateye imbere cyane. Come on. Uravyumva? Ndagenda kubwira ngo mu buzima nk'abantu b'Imana, uravyumva, iri jambo riremplika muri twebwe yuko twipoza ama question amwe y'ivyo dupermeta n'igituma tubipermeta, kuko ubuzima butagira vision n'ubuzima buri kondane guhona. Hamwe n'ivyo Imana ihaye abana banyu byose kuvukana. Samson yavukanye ingabire zidasanzwe n'ubushobozi budasanzwe, ariko ni muraba atanguye gukura, hakubona umugore mu bakobwa biwabo we watanguye gukunda abafilisitiyakazi.
atanguye gukunda abafilisitiyakazi, ngenda kubwira ngo muri histoire ya Samsoni yakunze abafilisitiya batatu, yagize mariage na babiri. Ntiyigeze akunda umukobwa wo muri Israeli afise valeurs za Israeli, yubaha Imana. Abafilisitiya basenga Dagoni nibo yagiye kurongoramwo, nibo yakunda. Mama we na papa we baramubwira ngo mbega aho iwacu nta bakobwa bari bahari aho ugenda kurongora aba banyamahanga kazi, uravyumva nta muntu w'iwacu watoye. Kuko amaso yamwereka ubwiza bw'abakobwa b'abafilisitiya, akumva ko adashobora kubipriva. Rero Samson afise mission y'Imana, afise power y'Imana, ariko afise amaso ari mu isi. Ushobora kuba warakijijwe ukaba ufise ingabire y'Imana, ukaba ufise ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe, ariko umutima wawe n'ivyimviro byawe biri tourné vers le monde. Ntitukwirukana muri life center kandi tureka kukwakira, ariko kandi umeze nka Samson, ufise les signes extérieurs za consécration, ariko au fond tu n'es pas consacré. Uduza amaboko nk'uko twese tuyaduza, urapfukama bikenewe n'amosozi agakoroka, ariko kandi muri fond yawe uraboze, kuko hari ivyipfuzo vy'isi bikwishe biriko biragutabagura, biriko birakonona. Reka ndababwire, Samsoni yarakunda Imana. Samsoni Imana yari yamukominitse umutwaro ku buryo Samsoni yarashaka kwica abafilisitiya. Bibiliya itubwira ngo Samsoni aja kurongora mu banyamahangakazi. Arongoye mu banyamahangakazi, uravyumva, ebana uyu mukobwa arongoye, imbere yuko bamumushikiriza agarutse kumutora, asanga se wiwe yamuhaye abandi bantu, abagenzi b'abafilisitiya ba Samsoni. Navuze ngo abagenzi b'abafilisitiya ba Samsoni, uravyumva, abagenzi b'intakebwa ba Samsoni, uravyumva, nibo batwaye umugore wiwe. Samsoni ishavurira musarana, adesida kwivanje, uravyumva, aza gukora ibara aho hantu. Ariko kandi nagiye kure, nshaka gushimikira ku bintu bimwe bimwe ku buzima bw'uyu mutipe. Bona sifuwe sana. Muri we hari urukundo rw'Imana, nkuko muri benshi muri twebwe dufise urukundo rw'Imana. Abantu usanga dukunda Imana, ushaka kujana n'Imana, ushaka gukurikira n'Imana, ariko mu rundi ruhande urakunda iby'abafilisitiya, urakunda abadada babo, urakunda akayoga kabo, urakunda plaisir zabo, urakunda ukuntu babayeho. Aha mwishengero dufise abantu byose babikunda. Sindiko navuga ko udakunda Imana, urayikunda, ariko urukundo rwawe ntirukwiye kugeza naho ukonkretiza canke ushitsa ubunaziri bwawe. Urubunaziri kw'izina, ariko muri fond harabuze inkomezi zo gushitsa ubunaziri Imana yaguhamagariye. Ndabibutsa yuko ubunaziri bisobanura ngo umuntu yihaye Imana complete. Rero mwiyumvira Imana deception yayo. Imana ivyuye ihaye ingabire Samsoni yo kwivanja ku bafilisitiya. Ako Samsoni nawe yarahwereye ku badada b'abafilisitiya. Nibajamwo, nibakunda, nibabona. En d'autres termes, acitse inshuti y'abansi b'Imana yamuhamagaye ikamuha n'ingabire. Samsoni ntari mu bafilisitiya kugira ngo bazane kuri Yesu, nkuko nawe we aburimo utayihari kugira ngo bazane kuri Yesu. Ariko kandi kenshi turabarimwo kuko batujyohera kandi bitujyohera, ariko nta objectif nimwe y'ubwami bw'Imana turiko turashitsa mu buzima bwabo. Aha niho eglise imerewe nabi, niho eglise igorewe, kuko abantu bari muri eglise batari consacré. Samsoni yagiye yica abafilisitiya, ariko umunsi umwe abafilisitiya baraza muri Israeli, babwira abanyisraeli bati nimuduhe Samsoni. Samsoni yari yagiye kwinyegeza, aje kubasigiriraje yaturiye imirima yabo, bati muduhe. Uravyumva, hari ikintu kinwenza, inkuru tuzoyiga ko ifise ibintu byinshi bya hatari. Uri kurabona abana ba Yuda, Israeli irungika abasoda 3000, imaze 40 ans imerewe nabi kubera abafilisitiya. Umuntu Imana yabavyariye ariko arabazaniramwo vengeance
Israeli iratanguye kwikukira, iratanguye kumererwa neza. Ariko Israeli mu mutwe iracafise kubohwa n'abafilisitiya. Umunsi umwe Israeli ibona abafilisitiya baraje bati ebana mwebwe niba mushaka amahoro natwe turababufa mutaduhaye Samusoni. Abisirayeli bonyene ubwabo ndibaza mu gice ca 15 bagiye kurondera Samusoni, bamusanga ahantu yagiye kwinyegeza, baramubwira ngo Samusoni, abafilisitiya barakudusavye wagiye gukora iki? Samusoni avuga ati je navutse kugira ngo jewe nza no guhora kw'Imana kuri rya peuple yabagiriye nabi, nta kindi je navukiye gukora. Baca baramubwira ati sasa rero Samusoni batubwiye ngo tukuzane tukuboshe, twemerere tukubohe tubagushire, uravyemeye? Samusoni aca arabaza ntimunyica? Abisirayeli ati ntitukwica. Ati sawa, ko mutanyica nimuntware. Ariko nagegeje kuraba ico gicapo, votre sauveur vous le liez et vous l'amenez, mugiye kumurivura mu maboko y'abansi ariko arabakurako. Aho ni ushobora kubonera eta ya eglise, aho uno munsi ibigize inkomezi zacu ari twe tuvyizanira twenyene tukabirivura mu maboko ya Satani, kandi ari vy'Imana iriko irakoresha ngo ibohore ubuzima bwacu. Amaze gushika muri abo batipe ngo imigozi bamuziritse ngo icika nka nylon ihuye n'umuriro, turacika guruka ngo aca afata umusaya w'igikoko cari capfuye, ngo iryo joro yica abantu 1000 wenyene. Nageje kwimagina umuntu yisha abantu 1000 muri Ancien Testament yose, nta muntu numwe akomeye nka Samusoni. No, nta uzobona n'abahizi ba Dawidi ntibakomeye nka Samusoni. Wenyene yisha abantu 1000, yisha abafilisitiya 1000. Ariko mwibuke yuko nico yavukiye kugira ngo azane uguhora kw'Imana kuri ibyo bwoko. Ahejeje kubica, uravyumva, asubira kandi mu nyuma atomba amoureux yakandi kadada kitwa Delila. Rero eglise y'uno munsi umwanya umwe ifise amasinya ya force, irakonkerisa, abantu barakizwa, ama eglise araguka, ibintu vy'Imana biragezweho, ababija mu kuri no mu bujyajya bose baruzuye, umenge hari kanguro, umenge hari ubushobozi bwinshi buko buri deploya. Ariko mu rundi ruhande ya eglise nyene niyo en même temps ikiri porté vers Delila. Ngira ndakubwire ngo ici Imana yateguye gukora ikoresheje ishengero muri iyi saison izogikora. Ngira ndakubwire ngo Imana n'umuhinga kubugishobora no gukorera muri faiblesse zacu yo ikikurira mu icubahiro. Samsoni Bibiliya ivuga ngo Imana yamubonye akunda abanyamahanga, Imana yamubonye atari porte, kuko Bibiliya rero ababuje kurongora mu banyamahanga kazi. Ariko Imana ifatira muri convoitize y'aka gahungu, ivuga ngo naho kipfuje abanyamahanga reka navyo nenda bicemo ko no bikoreramwo, acaja guprovoka intambara ziciye muri mariage. Ngira mvuge ngo naho waburi muri désobéissance ntibizobuza ko Imana ikoresha ubuzima bwawe. Ariko ushobora kwihenda ngo iragushigikiye, ariko ntigushigikiye, ariko umugambi wayo ku buzima bwawe irashobora kubushitsa rimwe na rimwe no muri désobéissance yawe. Imana ntidukoresha kuko duhagaze neza gusa, ariko n'igihe turi faible n'imborego yozana umuntu mu gakiza akihana. Naca Imana itokoresha, ariko aya mariage yose Samusoni yagize nta nimwe yabaye, zose Imana yagiye izica ikamwitabarira, ariko umupeta akabandanya fonse. Hari abantu baraba ibikorwa vy'Imana canke bakaraba abakozi b'Imana canke abiyita abakozi b'Imana, ukaraba efficacity iri muri ministère ugacuvuga ngo ni ivy'Imana kuko baransenge ndakira, ni ivy'Imana kuko yaramvugishijwe ko biraba. Ngira ndaguhebuze ndakubwire ngo umuntu arashobora kuvugishwa, umuntu arashobora kugusengera bikaba, ariko kandi ikikwemeza appartenance yiwe ku Mana si efficacité muri don, ariko kandi ni respect afise kuca Imana ivugana n'ubuzima bwiwe. Nta na rimwe tugomba kurabira igikorwa c'Imana canke abakozi b'Imana consacré, ntidukwiye kubarabira muri efficacité, dukwiye kubarabira muri respect n'ama valeurs na vertus ziri spirituelles bikoreye mu buzima bwabo. Kuko iyo umuntu aguye afise ingabire, Bibiliya ivuga ngo Imana ingabire zayo ziri irrevocable,
naho wogura umuvugabutumwa ingabire yawe vugabutumwa uzoyigumana, naho wocika imborego uri profete uzoba imborego uri profete, naho woraguza uri profete uzobandanya guprofetiza kandi uraguza. Imana ntiyicuza kandi ntigaruka ku byo yaguhaye, ariko icyo yaguhaye ni nk'uko hari abaririmbyi bava kuririmba mu nzu y'Imana bakaja kuririmba muri karaoke canke hanze, ingabire ntizica zigenda ngo nuko badahagaze mu nana. Nico gituma tutarabira umuntu w'Imana muri don, ariko turabira umuntu w'Imana muri vertu z'Imana ziri mu buzima bwiwe. Iki nico kiriko kirayovya abantu benshi, aho abantu bashobora gusoma bakabona umwanya umwe Samsoni yasambana n'abanyamahangakazi, ariko uyundi mwanya ngo mpwemu yarakamuza ko agakoreshwa ibitangaza, abantu bakazazanirwa no kubona umuntu akoreshwa kandi atari muri obeissance. Ngira ndakubwire ngo Imana irakomeye kandi irahambaye ku buryo irashobora kukwitiza ikagukoresha n'igihe wagumutse. Hari umuprofeti wo muri Ancien Testament yahamagagwa bakamuha kashi, ni kenshi yagiye Imana igakoresha indogoba ikanka kugenda kuko Imana itamwemereye kuja kuvuma Israel. Yaramuretse aragira business y'ingabire yiwe akoresheje ibyo ashaka, Imana iramwirekera. Ariko hageze kuja kuvuma Israel byasavye ko Imana ihaguruke avuga ati no, ahubwo ni wahashika ubahezagire. Yababona akavuga ngo wewe Israel ingene uteye ubwoba, ingene uhambaye, akabahezagira. Abamuhaye igiceri bakamubwira ngo we twagutumye kubavuma ariko urabahezagira, pfumu biheba, bakaca bamukwega pfumu biheba. Reka atereka mvuga ibyanyuma ati sha reka, uravyumva kubera iki? Kuko byarasaba ko Imana imufata ku nguvu. Haleluya. N'igihe hari prophète désobéissant. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma tudakwiye gusamaza cyangwa tudakwiye gushira inguvu kuvyerekana ubukristo bwacu byo hanze, kuko ugenda na Bibiliya, kuko usengera mu bakizwa, kuko usenga udugije amaboko. Ivyo ni kimwe, ariko niturusubire twevaliwe niveau yacu ya consécration dufatiye kubijanye n'ivy'ubumana. Uravyumva n'ingene turiko turayiha indani mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Birantangaza ingene Imana itahagaritse umugambi wayo. Samsoni yarisha abafilisitiya. Samsoni yaragarukanye honneur muri Israel. Uravyumva? Ariko Samsoni force yiwe yari muri obeissance. Imana avuze ngo umushatsi wiwe nimuze muwukoreko, niho force yiwe iri. Umushatsi wiwe niyo sinya ya consecration, niho amavuta yanje ku buzima bwiwe ari. Imishatsi yiwe niyo mpwemu yera atusha kugira ngo amukoreshe. Bantu b'Imana tugiye kwiga ibyo turespecta mu buzima bwacu. Dukwiye kwiga ibifise agaciro mu buzima bwacu bw'impwemu, kuko Yesu aba muri twebwe kandi mpwemu yera ntakiza ngo agende, ariko mpwemu yera yatugize ingoro yiwe. Ariko iyi cohabitation y'ibiri spirituelle n'ibiri charnel iragahera muri uno mwaka mu izina rya Yesu mu buzima bwawe. Ikintu cyose wumva muri wewe kigusunika ariko kitagarantis inyungu z'Imana mu mutima wawe, kivemo gihagarike. Kuko asanga ba Samsoni cereka ubunaziri byari bishatsi bigereza ajya. Sivyo? Ibishatsi bigereza aha. Uno munsi cerekana ubunaziri bwacu ni témoignage dufise ya Kristo, n'ubuzima n'ama valeurs tubaho nk'abakristo, ni honnêteté dufise ku kazi, ni ponctualité dufise ku kazi, n'uburyo bwiza dukora ibintu, n'uburyo bwiza dutanga imbabazi, n'urukundo ruri hagati yacu. Uyu munsi Imana ntigishaka yuko hari ibintu byo hanze vyerekana ko turi consacré, ariko Imana yahisemo yuko ivyerekana consecration yacu, ibimanifesta consecration yacu bigomba kuba amasigne invisible, ariko ahagaze muri témoignage dufise igihe abantu bariko baratubona. Twakuriye muri iyi si ifise ivyitwereka, ifise ambiance duha, ifise mode itwereka, ifise ibyo Amerika iradupresenta, ifise ingene Amerika iratwatira. Iri hagati muri twebwe. Bamwe bo mu isi badahinduka bari hagati muri twebwe. Ubu hari mélange. Influence mbi ntitukiyitiyo hanze, sigari n'indani. Kuko dogre ya consecration yarabaye diriwe, yaratakaje agaciro. Mu bantu musengana mugendana hagati mu ndwi basambuye ingo, bavuga ubusutwa, bafise jalousie, buzuye amafuti mu buzima bwabo, baruzuye ngaha.
ntituri ko turabirukana, ariko n'imbuga ishobora kumviriza ubutumwa, Imana ishimwe, hariho urukundo rw'Imana muri wewe. Ariko kandi ngira ndakubwire ngo histoire ya Samsoni ni imwe mu ma histoire ya mbere yo muri Bibiliya ateye ikigongo. Kubona umuntu ari destiné à la grandeur ariko yapfuye nabi. Kubona umuntu Imana yabwiye abavyeyi ati nimunkorereko, uyu ni gwanje, ngiye kugira ibintu byatara. Ariko ndakunda ubwizigwa bw'Imana kuko naho turi bigaba, uravyumva, naho hogare yacu iri hanze. Ni muraba abantu, ni kangahe Samsoni yabona tutudada akatwifuza, ni kangahe hogare duporta ku isi, rimwe na rimwe iyo hogare canke iryo jisho dukubiseko rimwe na rimwe ridukwegera, ugasanga tugiye akagirire kuko twaravye rimwe imitwe yagiye n'umubiri wagiye. Kugeza naho Bibiliya iriko iratubwira kuri iki kintu cyo gukurikira Imana, Yesu yakoresheje imvugo ndengarugero, aravuga ngo nimba ari n'ijisho, uravyumva, ririko riragutwara en dehors y'ikibanza Imana igushaka ko, binakenewe ico gihimba gikureho gice, kuko kiko kigutera kutumvira, wopfuma ubana n'Imana ibihe bidashira, ariko kandi uri kimuga, ukaba ikimuga cashitse. Raba importance Imana iriko irakorda kuri consacration yacu. Ariko raba mu rundi ruhande légèreté dufise, uravyumva, na laisser aller dufise, kuko rimwe na rimwe dufise ikibazo cyo kudatahura ico turi. Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe Samsoni yaragiye n'abavyeyi biwe bagiye mu gisagara, intambwe ngwiza kubataka avec violence. Samsoni ngo ayibonye atani igikoresha afise, arayitabagura, arayica, arayita, aca ararengana. Uwundi munsi bagarutse abona ya ntambwe umubiri wayo batarayihamba ikiri hahandi, arayiraba yisangamo ubuki, aca ararya ubuki. Agiye kurongora mu bapaganikazi, arababwira ngo ngenda bacira umugani. Awucira umugani abahungu 30. Aba bahungu 30 arababwira ngo nimwatora umugani ndabacira, nzobaha mwese impuzu zo kuza murahindura mu mpuzu zanyu. Bari abahungu 30. Urumva ko iyo garderobe yari iteye ubwoba yo kuronkera impuzu abahungu 30. Aca arababwira ngo mugikaze twasanzemo ibisosi. Bisobanura iki? Mu nkazi havuyemo ibisosi. Aba bahungu bariyumvira, abaha 7 jours byamaze iminsi mikuru ya mariage. Pendant 7 jours abahungu barateka umutwe, bararondera ingene bakuramo uwo mugani, avuga ngo nimwawutora ndabaha mwese impuzu, ariko nimutawutora nanje murampa impuzu. Utipe ariko ni provocateur sana. Hagira hagere hasigaye iminsi ngo hagere, babahungu baza kuraba umugore wiwe, bambwira ati ndakubwira ikintu kimwe, uyu mupagani, uyu munyamahanga utuzanye mu Isirayeli aza kudutera imigani, nta mpuzu zacu tuzomuha. Iyaranje wori umugore wiwe, ugende umubaze uwo mugani yaduciriye ico usobanura. Utakitubwiye turabica mwese. Umugore acaragenda ku mugabo, sheri wowe ugomba kunkwegera, wozana ivyo bintu vy'imigani, wowe nunkunda, wowe urambesha, wowe nunkunda, nta dote waje kugira, rabugira unkwegera. Umugore arensista, Samson arabaha umugani, arawubabarira, awubwira umugore. Umugore acagenda mu Bafilisitiya nabone, arabara konta ati ebana wa mugani umugabo wanje babwiye nibi, bati baca baragaruka barawumubwira. Ariko yarabahaye igicapo c'ivyamushikiye kuko yishe intambwe ayisangamo ubuki, aca baha sokwe niruzi. Aca yirotruvani wakwiye kurondera impuzu 30 rero. Ntiyatsinzwe. Ni bategeza kubagurira impuzu babahungu bose 30. Ariyumvira yazikura, acaja mu Bafilisitiya. Ebana akanya gatoca yica uduhungu 30. Kwacha twela. Uravyumva, abambura bose impuzu, aca zizanira babandi, arabaha. Uyu mupeti yari umugafere, uravyumva, kindi gihe yaraje kwa sebuko amubwira ngo mpa wa mugore nako rero ndagiye gutubana. Sebuko aca ati nabonye wowe utari serieux, namuhaye mugenzi wawe. Aca agenda afata ibikoko byo mu ishamba, avyatsa ku muriro. Ibintu yagize n'ibintu bitabaho, aravyatsa umuriro, uravyumva, abizirikira ko aca bishurira mu mirima y'Abafilisitiya. Imirima yose y'Abafilisitiya irasha, Abafilisitiya barasarati mu mutwereke. Bamubuze, baca bagenda muri ya famiye yarongoramwo, bica se baramuturira, bicana wa mugore yarongora baramuturira. Mariage bipfuye gutyo. Ariko niyahevye yagiye kurondera kandi Gafilisitiya. Ni kangahega abantu b'Imana dukomerekera mu bintu ariko tukagoma dusubiramo, kandi avertissement y'Imana ku buzima bwacu iri clair. Wewe mwana wanje sindagushakaho, sindagushaka muri ivyo. Ngira ndakubwire ngo wowe nawe utogororoka umugambi w'Imana uzobandanya. Kuko Imana yakuremye kugira ngo wice Abafilisitiya, kandi izokorera muri faiblesse zawe ibice. Yo projet yawe ntihagarara.
ariko kumvira yamara inyungu yacu, kuko biduha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, kuko twayumviye ikaturongora ahantu heza hari amazi adasuma, hari ubwatsi butotahaye. Rero kumvira Imana, ntimukibaze na rimwe ngo Imana ikiratugora, ntimukarondera abandi bantu babashikira ngo yashangwa ni we exagere. Kumvira Imana si ibintu byaranja yoyo, kumvira Imana bitwaranja d'abord twebwe, kuko instruction z'Imana zitumbereye kutugirira neza. Bibiliya muri Petero n'umurongo ntasoma, ariko niwo ndangiriza ko muri Petero wa mbere, Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo w'8. Sindi suri karuwa. Okay, yes. Umwansi wanyu yamagira gute? Ni wahandongera mu Kirundi havuge SP. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Mu Kirundi. Ni gatanu verse yi. 1:5-8. Mwirinde ibibaboretse. C'est pas vrai. Murenza kubigenza gute? Nivyo. Sawa bandanya turaza gutora ivyo navuze. Okay, sawa. Bahera handi. Mwirinde ibibaboreza. Mwirinde ibibaboreza. Mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wa mugwanizi. Umurezi wanyu canke votre accusateur qui est le diable ari we mugwanizi. Agenda nk'intambwe yivuga. Arondera uwo yorotsa muri mwebwe. Mwavyumvise abantu b'Imana. Mumurwanye mufise ukwizera gushikamye. Muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Muzi yuko bene iyo mibabaro iriko irabashikako, iriko irakomoka ku kumvira Imana, ishitswa kuri benshi mw'isi. Kandi Imana igira ubutunzi bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo. Stop. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kurangiriza kuri kino gicapo c'uburyo Satani akora kandi ingene akora hagati yacu. Ubwa mbere mwibuke igihe Yesu yaja gusenga, Satani yaje kumugerageza. Yesu nk'umunaziri mukuru, Satani yaje kumugerageza mu ishusho y'inzoka. Kandi iyo nzoka Bibiliya iyita le séducteur. Uravyumva? Ni séduction. Sizigera no kivuga mu Gifaransa canke mu Kirundi bambe séduction. Ni umuséducteur. Ariko icagiye gutabara Yesu nuko muri séduction Yesu nk'umunazareya canke Yesu nk'umunaziri mukuru, icamushoboje kunesha uko kureshwa niyo attraction, nuko kureshwa nico caremwe niyo nzoka, icamushoboje kunesha séduction nuko Yesu yari mwijambo. Shengero ry'Imana, simvuze ngo uyu mwaka mube mu kindi kinjaco cose, ariko uyu mwaka ikintu ca mbere mubamwo mube mwijambo. Kuko ijambo niryo ritubwira ngo umwansi wacu yantambwe igenda itontoma, irondera uwirotsa, irondera uwitwara. Ikidushoboza conyene kuresista iyo ntambwe iriko iratontoma. Uravyumva? Usomye muri Zaburi ya 22 ku 13 haravuga Yesu, baravuga kubijanye n'urupfu rwa Yesu. Nganabwiye ngo Satani yabonetse mu buzima bwa Yesu mu buryo bubiri. Ubwa mbere Satani yabonetse nk'umuséducteur mwitongo igihe Yesu yari karasenga ubwa mbere. Ariko kandi Satani igihe yaza kumusaraba ntiyaje kuri Yesu nk'umuséducteur, ariko yaje kuri Yesu nk'intambwe. Rero Satani aza mu buzima bwacu muri forme zibiri. Aza nk'intambwe canke akaza nk'umuséduiza.
satani yaje mu buzima bwa samusoni n'intambwe iraza iramukanga arayitabagura. Samusoni anesha intambwe kuko yari ije kumwefreya, ariko imusanga yuzuye inkomezi za muhemo arayitabagura. Ariko kandi satani yagarutse mu buzima bwa samusoni ubugira kabiri, atari muri forma y'ingwano, ariko yaje mu buzima bwe nka seducteur ikoresheje Delila, akaza akamuseduza. Sheri, nihe ukuri inkomezi zawe? Nihe ukuri inkomezi zawe? Aka kadada karaga champion, kare insiste ubwa mbere akakabesha. Delila agaca asinyara abafilisitiya ngo ambwiye ngo mumuziritse gutya anya ngo ntashobora kugira gute, bakaza mu ijoro bakamuzirika akabyikurako. Ariko uyu mutipe utu dufilisitiya kazi twamye twensiste. Ngenda babwire yuko iyo satani aje muri forme ya seduction, il insiste. Ntiyabwiye Yesu ngo simba ngo ca ndaguha ubwami gusa, yamuvugishije kabiri gatatu, amupropoza. Igihe yamusanga Getsemane akamusanga ku musaraba, Bibiliya muri Psalm 22 bivuga ngo yaje nk'intambwe aje kumutabagura. Ariko naho Yesu yararesiste. Yesu niwe igicapo c'umunaziri ashitsa, kandi akabaho ubuzima bwiwe bwose bwa victoire, atigeze aneshwa. Kandi ndashima yuko uwo niwe twakiriye, ntitwakiriye Samusoni, ariko twakiriye Yesu mu buzima bwacu. Kandi kumwakira ni ikimenyetso ca victoire. Nico gituma nizera yuko je na wewe turashobora kunesha, kandi tugashitsa ubunaziri bwacu, tugashitsa consacration yacu, tugashitsa impamvu yacu yo kubaho, tukabana n'Imana tunesheje. Bibiliya yatubwiye ngo tumugwanije, tumuresiste, ngo kuko tuzi yuko imibabaro nk'iyi ishikira benshi bahisemo kumukurikira kubwo kwizera. Ariko hamwe n'ivyo, naho ari benshi bose baranesha, natwe twiremeshereze muri victoire y'abandi, kuko uko nabo banesha niko natwe tunesha. Ariko kandi ntidushobora guhangana na seduction canke n'intambwe tudafise ukwizera gushikamye. Nico gituma muri uno mwaka wa 2018 aho tuvuga ngo umwaka wo kubaho kubwa Kristo Yesu, ukubaho kwacu kubwa Kristo Yesu tugiye kugushitsa kubwo kwizera wewe. Yarangije intambara yacu, niwe citegererezo cacu duko twize vendredi, niwe ntanguriro y'ukwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye. Niko Hébreux 12 verset 2 ivuga, niwe ntanguriro y'ukwizera kwacu, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Uwo niwe reference yanje. Asanga yarashikije umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe, nawe woshobora gushitsa umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, amen. Abadasoma Bibiliya ndabarangirize. Uyu mutipe yahavuye avuga ngo je ntafise umushatsi sinoshobora kugwana. Kakadada karagera karamagara abafilisitiya, baraza baramumwiga ipara. Avyutse mwijoro amubwira ngo umugore aramuvira ngo abansi baraje, kumbe kahejeje kumumwa. Bashitse yo biranka ararondera ya mpwemu yera arayibura, kuko at the end uravyumva ico wakurikiye c'umwansi gihereza kikwica kandi kikudeklasa. Ega Imana mu bihe bike yaragukoresheje, ariko ndakwibutse yuko icifuzo c'Imana nuko kugukoresha cane kandi igihe kirekire kandi imisi yose. Imana ishaka kugendana na wewe ebana itagabanijwemo na gatoya, atacipunguje. Ariko faiblesse zacu ziralimita action y'Imana mu buzima bwacu. Ariko kandi nimba tukibona Imana iriko irakora mu buzima bwacu, ntitubigire pretext. Hari abantu baza kuvuga ngo sha ngo vraiment ngo jewe ngo ntawe nohanura ngo ntarongogwe n'abapagani canke jewe ntawe nohanura ngo. Reka nakubwire, ibintu byose Imana irashobora kubikoresha, n'ibyo yabujije muri Bibiliya irashobora kubikoresha. Rero ntukarabe iby'Imana yaciyemwo biri contraire y'ico Bibiliya ivuga ngo wibaze ko biri vrai, kuko nta hantu hamwe Imana idafise inzira. No mu gikorwa ca Satani Imana ihafise inzira. Reka kuraba abantu bakurikirwa n'abantu benshi canke ibintu byuzuyemwo abantu benshi gucuvuga ngo ni ivy'Imana kubera ubonye igitigiri, kuko igitigiri kirashobora kubaho Imana itari. Kandi Imana irashobora gukoresha bujya abantu bagakizwa. Ivyo Paulo rero bitahuye, bavuga Kristo mukuri, bamuvuga mu bujyajya ati sikazima Kristo avugwa bibi vy'ukuri. Ubusa umwanya wo guca imanza, ariko byose nibibandanye, byose nibikurire hamwe. Ugwamfunururo byose nibikurire hamwe. Le temps ya séparation ntiragera, ariko kandi uravyumva siko byose ari ukuri. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndasenga ngo ici Imana yagushizemo ciza co tubera umugisha, ugiha agaciro kandi ntiwemere ko hari umuntu akumwa. Petero yatubwiye ngo ntimukanywe ibiborera, ariko ibiborera si inzoga gusa abantu banywa, ariko ibiborera
birashobora kuba ari fréquentation n'ibintu ukunda ariko vy'isi. Bantu b'Imana, separation ni ijambo ridasoboka tutavuye mu isi neza. Uravyumva? Tugomba kuba abantu bari séparés complètement, totalement. Dukwiye kuba ishengero rifise tolerance nkeya ku bintu vy'umwansi, kuko ntidushobora gusherisa umwansi wacu, kuko tuzi ko kwihereza agomba kutwica. Nuko Samusoni bamukuyemo amaso baramuheza, ariko n'empêche que agiye gupfa yisha abansi b'Imana benshi. Imana iramugirira grâce, ariko kameme yapfuye. Aho kameme yapfuye adafise amaso. Sivyo nibaza ko Imana yamuhamagariye, ariko nigihe tushe y'Imana icanzwe na tushe yacu personnel. Ndasenga no mwaka ngo wewe uvemwo yo yisigaremwo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Washobora kuvyaguruka dusengere hamwe. Hallelujah. Hallelujah. Mardi tuzohura tubandanye kwiga gato kuri izi nkuru canke kuri uyu mugabo, dukuremo ivyigwa tugomba gukuramo mu buzima bwa Samusoni. Bwana asifiwe sana. Hagurutse umuntu yicaye iruhande rwawe, ntumureke ngo asigare yicaye, muricaye mwanya muremure isaha yose. Hallelujah. Mumpagurukirize. Ndashaka ko twese tuba duhagaze ku maguru yacu. Hallelujah. Avo Marc pre go kugira mutahe iwanyu mwese. Hallelujah. Amen. Nikihe kiriko kiragukwega hanze? Nikihe kiriko kirakwatira hanze? Nikihe kintu co hanze hamwe no gukunda Imana kwawe? Bibiri bivuga ngo Samusoni yari afise ishaka, yari afise ugwanko rw'Abafilisitiya, kuko yarumva ashaka kuzana vengeance y'Imana. Ariko nikihe kintu kiza kwimelanja n'icifuzo ufise na désir ufise yo kumvira Imana? Nikihe kintu mu buzima bwawe uraba ukabona uti iki kintu Satani aragikoreramo kugira ngo ampe gusa nkuko ntakwiye gusa? Nikihe kintu kiko kirica reputation yawe? Nikihe kintu kiko kirica témoignage yawe? Nikihe kintu kiko kiratuma Imana igukoresha buhoro kandi yagomba kugukoresha cyane? Nikihe kintu gituma potentiel canke ingabire canke ivyiza Imana yashize mu buzima bwawe bikoreshwa gake cyane, gato cyane? Niyihe nyota yo hanze ufise? Nayahe mazi n'uyuhe muvinyo wo hanze ukunda kunywa? Samusoni ntiyabaye nabi, ntiyaguye umunsi Delila yamumwa. Ako Samusoni processus yo gupfa yatanguye igihe yakunda abakobwa b'Abafilisitiyakazi. Hari ico ukunda ntikirakwica, ariko kirashobora kuzokwiceca. Kikonona umuvyeyi mwiza wari ukwiye kuba mu muryango wawe, kikonona umusore n'inkumi nziza wari ukwiye kuba mu muryango wawe. Hari gishobora kukwica kiri hanze. Le diable il est en train de rôder. Satani arazunguruka, nonga hari karazunguruka. Nitumukanga kuko twaje gusenga dimanche, hariho abarindiriye hajya ku muryango, hariho abagira tware muri activité ziwe. Ntiyatinye kuza Yesu yisonzesheje, ntazotinya kuza kuri wewe uhaza. Sibyo abantu b'Imana? Ariko uyu ni umwaka wa consacration. Ikitwica ntikiri kure yacu, ikitwica kiri mu nyota iri mu buzima bwacu. Sindiko navugana ni gravité ari uko nane ntafise ico shobora kunyica, ariko ugomba kukibona, ugomba kubukiza, kandi ugomba kucima podium, ugomba kucima existence, kuko muri nature yacu hari ibintu atari ivy'Imana. Adamu wa mbere agomba coexista muri wewe, ntumwemerere, kuko Adamu wa kabiri yaravutse muri wewe. Nuko rero ko maguzwe amaraso y'igiciro kingana gutyo, mwebwe muri kino gitondo muraba naziri b'Imana. Mufise ubunaziri butari mu masigne extérieur, ariko buri mu mutima. Samusoni ntiyigeze anywa inzoga, ariko naho atazinyoye yishwe n'izindi yanyoye abagore. Umwe wese arafise icanywa, umwe wese arafise ikimuboreza ngaha muri kino gitondo. Ni igiki kikuboreza kugeza aho washitse igihe naho uza muri eglise utakiri sensible no kuri message nimwe, kuko uri blende. Tel muragikunda ku buryo naho novuga nkasara nkitabura, tu n'es pas prêt à abandonner.
ntugifitiye n'isoni, uracafisha ugihagazemo. Iyi niyo eta ya eglise ifata ibikoresha Imana yatanze aribwo butumwa bwiza n'ingabire, ukabizirika ukabishira abansi, ukaja kubirivwa ari ivyo Imana yashize mu nzu y'Imana, avuga ngo ikugaburire gukize kandi kubohora. Bantu b'Imana, nta kintu kiri dangereux nka incrédulité, gukomantara umutima kugeza nawe ushobora kuba muri eglise imeze nk'iyo ukama wumva ubutumwa iminsi yose, ariko tu es sûr que tu vas rentrer usubire mu mafuti yawe. Ntuza no gutanga n'umutwaro, ntunatabaza kuko urametrize, uracametrize. Wacari kuri Delila wa mbere, wacari ku Mufilisitiyakazi wa mbere, ako ngenda kubwire inkuru mbi, amaso yawe azovamo. Amaso yawe azovamo kuko ntushobora gushitsa satisfaction n'umuryohe bw'ubuzima bwawe kiretse gusa gukurikiza instructions z'Imana no kuzikunda no kuzapresi. Naho woshakaga ugacwaye bukaja gusengera handi, ariho hose uzoja nakubwiye ngo amaso yawe azokuvamwo. Ntidukeneye kurindira kukubona wakomeretse ngo tugutabare, ntukeneye kuba spirituel kuko ufise ivyo wabuze canke wavunaguritse. No, kandi ngenda kubwire ngo ukuhagaze nibihindura Imana. Abanyabyaha bariko barakizwa mu isi yose, amahanga ariko arahindukirira Imana, ubwami bw'Imana buraguka. Uhagarara utahagarara, inyungu z'Imana zozo ziri preserve, ariko malheur à toi. Ntidushobora kuba turi averti bingana gutyo ariko tugashishikara kugira légèreté ingana gutyo. Ntushobora kuba wama wumva ibintu bimeze nk'ibi ariko ukama ugaritse izosi. Ça c'est de l'orgueil. Ufise ubwibone mu buzima bwawe bwo mu mpwemu bugutera kutihana. Wowe ntiwavutse ngo ube uko ushaka ukora ibyo ushaka. Wowe wavutse kugira ngo Imana yiheshe icubahiro mu buzima bwawe, kuko yaguhaye ingabire n'ubwiza bwinshi n'ibidasanzwe mu buzima bwawe. Uri igikoresho ciza, uri umugisha ku buzima bwacu, ariko uyu munsi uradukoroza musozi kuko umeze nka deshe. Igi ingabire y'Imana kiri mu buzima bwawe. No, Obedio turongora ngo kubaho ni Kristo, tugatamba tukanyiganyiza ibihimba byacu vyepfo, ariko ça ne veut rien dire aussi longtemps les signes extérieurs zitari conforme na consécration iri mu mutima wawe. Imana ihezagira umuntu wese ariko aragwana kugira ngo aje imbere. Ndahezagiye muri kino gitondo umuntu wese ariko aragwana kugira ngo aje kure hamwe n'Imana yiwe. Birababaza, ego biragoye, ariko wibuke yuko iyo mibabaro yashikiye abizera bari mu isi hose. Abo bose bagomba kubaho bumvira Imana, isi irabanka kandi irabapersecuta. Ariko nimba wumva hari ahantu uri kurababazwa, reka nakwibutse ngo hariho disponibilité y'ubushobozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo buze kugushoboza gushitsa ubunaziri bwawe. Ubunaziri bwacu ntitubushitsa mu nkomezi zacu, ariko ubunaziri bwacu tuzobushitsa mu nkomezi z'Imana itanga. Turi consacré shengero ry'Imana. Ushobora kuba utiyubaha, ushobora kuba uri umuhabara w'abandi, ushobora kuba witwa maraya, ushobora kuba witwa bandi, ushobora kuba witwa escrow, ushobora kuba witwa uko abantu bose bakwita. Ariko reka nakwibutse muri kino gitondo, iha agaciro. Imana yaguhaye agaciro. Raba identité yawe, raba Bibiliya wimenye, nuko namwe muri hanga yitoranirije abami n'abaherezi. Haleluya. Abo yimuye abavana mu mwiza abashira mu muco kugira ngo bagaragaze, kugira ngo berekane les vertus de celui qui les a appelés. Tubayeho kugira ngo tube vitrine yo kwerekana ubwiza bw'Imana. Abatayizi bagomba kwibonera muri twebwe. Uyu munsi genda abantu babona ubwiza bw'Imana. Abapagani bakudiraga bakubwira gute nawe ugaca uba flat, genda ubabwire ko wowe uri yindi kind of mwanamuke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uti ndi consacré. Ndi consacré ndi umugabo wanje. Pano tugabo twose tudusimbira hamwe atana projet nimwe afise ku buzima bwawe, kiretse kukwabuza no guprofita physique yawe isa nk'iteye neza, ariko ugiye gusaza izokoroka, zotakaza ayo maforme, ubwo bwiza buzohera. Sikera cyane nzosubira kubivuga wumva umenga nari nabivuze hirya y'ejo. Bibaza umenga kadusenge duza amaboko yanyu basi. Simvuge na haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amen. Je birangora kurenza amasaha yanyu. Ako je ndashaka gusengera umuntu avuga ati je ndashaka kandi kwikonsakra ku mwana muri uno mwaka ndafashe decision iri ferme. Uwo muntu ndashaka aze ngaho imbere mu minota 5 mu mwubahiriza ariko ndashaka umuntu avuga ati jewe je décide encore une fois uze ngaho imbere ndagusengera. Haleluya. Ushobora kuba waramwihaye ariko hari iyo mélange ariko ndagomba gusenga ngo iyo mélange isambuke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakunda Imana ko ntuparvena kubaho 100% kubw'Imana yawe. Urashaka gukurikira Imana ariko kandi urakurikira n'isi. Ndagomba kugusaba nimba uri ngaho uri sensible uri muzima uze ngaho imbere. Kisi gitondo cukura bica abantu bakwibaza ko canka bakubona canke ngo nzogenda imbere niyavuga ibindi ariko baca bibaza ngo nanje baca bambona baranzi. Hari umuntu yambwiye ngo birangora gusengera iwanyu kuko hari abataunere benshi abantu baca bakumenya. Bantu b'Imana ntituri mu bintu by'amafyeri ariko turi mu bintu by'ubwami bw'Imana. Uri peti ku bwami bw'Imana wewe. Ntushobora kugereranywa n'icubahiro cayo n'iciri. Better for you kumwumvira no kumwiha no kumwirekurira. Ariko kandi muri kino gitondo uvuga uti Imana ndanse ndazinutswe ndanse. Ibi sivyo nahamagariwe sindi mwanshere sindi kwibarabara sindi gikoropesho. Haleluya. Haleluya. Ngira umwicanye tuye n'umwaka wo kwishikanira Imana kugira ngo idukoreshe ivyo ishaka kandi kugira ngo itujana aho ishaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mwamfasha nabo musigaye mu kibanza mwamfasha kugira ngo dusengere hamwe. Nizere ko mwese muje ngaho imbere ariko nimba wumva wewe iyi message ari bwa ukavuga uti iyi mélange ya Samson ndayanse ariko je veux aller loin avec mon Dieu. Haleluya. Amen. Eske muri abantu bagaze ngaho imbere hari umuntu atarakira Yesu umwami n'umukiza wewe aduze ukuboko nimba ari rya mbere uje kwakira Yesu wewe utari usanzwe ukijijwe ushaka uduze ukuboko kwawe. Umuntu ari ngaho atarasanzwe akijijwe atarasanzwe yarakiriye Yesu ndabubona hariya Imana ikohezagire mushiki wacu. Umuntu agomba kwakira Yesu bwa mbere mu buzima bwe uduze ukuboko kwawe uri ngaho anya uri ngaho canke wasigaye mu ntebe. Haleluya. Okay. Imana ibahezagire Imana ibagirire neza. Haleluya. Amen. Fisto ndabira amaboko aduze ubangira impande utangore kubasengera n'uwundi akumfashirize akongiye gusenga n'aba bantu bahagaze hano hano. Bantu b'Imana ndashaka kubabwira ngo hari impamvu wavutse hari impamvu nanje navutse ariko uyu mwaka ndashaka kwangira umwansi Satani territoire yose agomba kwokipa mu buzima bwanje ngomba kwimwangira. Uruta Samsoni yaje kudutabara servitude y'abafilistia servitude ya Satani. Uruta Samsoni yaraje aba muri twebwe. Ndashimira Imana muri kino gitondo ko wewe wateshuwe ariko wewe ila réussi à sa mission. Nico gituma réussite n'umugabane wacu, réussite ni portion yacu, réussite ni kimwe mu vy'Imana yaduhaye kubamwo no ku experiment. Uyu mwaka ni witegurire kubaho weshua kandi mu buzima bwawe ni witegurire kubaho unanirwa canke weshua ariko réussite ni kimwe mu vy'Imana yaduhamagariye kuko Yesu yaranesheje. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza Mana. Wowe niwe munaziri mukuru niwe mfura kwa papa. Natwe turi batoyi bawe nk'abanaziri abo wahamagaye Mana. Kugira ngo dushitse wowe ivyo ugomba Mana kandi kugira ngo tujane na wowe dutambukane na wewe. Mana ni waduhamagaye turi vide ariko waduhaye ingabire, waduhaye ibimenyetso, waduhaye ubwiza mu buzima bwacu Mana. Kugira ngo muri échec moral iri mu isi, muri ruine moral iri mu isi, kugira ngo muri devastation, kugira ngo mu bintu bibi umansi ariko arakora mu isi. Iyi église, cette église, l'église universelle abakijijwe abizeye aho bari Mana. Mana bashitse Mana ivy'ubumana bwawe. Ariko Mana raba eta ya église Mana, raba faiblesse ya église mu isi Mana. Nta kindi Mana kitwibutsa, nta kindi kitwereka Mana, nta yindi mpamvu, nta yindi source ya échec ya église Mana. Ego hariho bikeya, hari ivyo uri kurakora kuko no muri faiblesse zacu urakora.
ariko Mana muri kino gitondo utubabarire manque ya consécration iri mu buzima bwacu, utubabarire uko utaba abanaziri, twabaye abanaziri bo hanze bakubimenyetso byo hanze bo muri présence na comportement chrétien, ariko Mana au fond de nous renions ce qui fait la force de l'évangile. Nico gituma Mana turi ngaha kubw'ijambo ryawe Mana, kugira ngo ridukosore ritugarukane mu nzira Mana. Ndakweretse abantu bahagaze ngaha imbere Mana, berekanishije ubugombe bwabo Mana mu guhagarara hano hantu imbere Mana, kuko batagomba kubaho muri melange, kuko batagomba kuba mu biboreza, kuko batagomba kuba mu bihumanya, kuko batagomba kuba Mana mu bibanduza Mana, bagomba kwita umuhamagaro wawe wo kumenyekanisha ubwiza bw'iyahabahamagaye. Hari ibintu mu buzima bwacu biterekana ubwiza bwawe, ariko vyerekana ububi bwa adversaire wawe Mana. Vy'ukuri tubabarire Mana, babarire umuntu wese ahagaze imbere ngaha Mana yanje, utubabarire natwe Mana bagukorera Mana, igihe cyose mu buzima bwacu Mana, Mana tudahagararana nawe igihe cyose Mana, consécration yacu Mana itari effective igihe cyose Mana mu buzima bwacu, ukubaho kwacu kuvanze n'ivyo wowe utemera Mana. Oh Mana tubabarire Mana, nimba uhagaze ngaha hari ibyo usaba imbabazi Mana, usaba imbabazi. Haleluya. Ndagomba kumva ijwi ry'umuntu wese hano muri kino kibanza, nimba hari ibyo usaba Imana umutima Mana mbabarira Mana, babarira ko nanyoye ku muvinyu utariwo, babarira ko nanyoye ku bizira, babarira ko je succombé à la séduction, babarira ko nagiye ku wundi mugore kandi neguriwe wowe Kristo. Ndagushima ko nigize umuprostituée. Oh Mana, l'église est devenue comme une prostituée, kuko Mana dusenga ibindi bintu. Tubabarire Mana, tubabarire Mana, tubabarire Mana, kuko biratandukanye n'indahiro twagizeyo kugukurikira no kukugira uwa mbere Mana. Mana tubabarire kuko imbabazi zawe zirahari muri kino gitondo Mana. Tubabarire Mana kugira ngo uturinde Mana nka Samsoni, kugira tubaho mu makonsekanse y'amaseduction n'ivyo twakubise kwijisho tugahereza ko bikorona imitima yacu. Tubabarire Mana, tubabarire Mana légèreté, tubabarire Mana négligence, tubabarire Mana yo mwijuru mu buzima bwacu bwa misi yose Mana. Oh tubabarire légèreté, tubabarire kuba baminenegwe, tubabarire Mana yo mwijuru kugufata nk'umujama, ariko igihe wowe uri Imana le Dieu des nations Mana, kugukorera kuba waraduhamagaye nk'abanaziri ni privilege Mana. Dushoboze muri uno mwaka wa 2018 gutambukira muri iyi privilege Mana, n'ikimenyetso cyo gushima, tugushimisha ubuzima bwacu, atagiskandaliza kiba mu buzima bwacu, ariko byose mu buzima bwacu biguhesha icubahiro. Nidushitse umuhamagaro mu nkomezi zacu Mana, ko dushitse umuhamagaro mu nkomezi zawe. Oh help me Lord, dufashe Mana, dufashe Mana, dufashe Mana, dufashe Mana. Fasha umuntu ari hano hantu Mana, fasha ishengero ryawe Mana, fasha abasore mu ishengero, fasha inkumi mu ishengero, fasha abakuze mu ishengero Mana. Turi menacé na mélange. Oh turi menacé n'umwansi w'indani, turi menacé n'umwansi ari mu mpome zacu, turi menacé n'umwansi atwemfilse. C'est par ces choses Seigneur, c'est toi qui sépares, c'est toi le juge. Exerce ton jugement Seigneur Jésus. Ndasengeye ishengero rya Kristo mu isi yose Mana, ndasengeye ishengero rya Kristo mu isi yose Mana. Mana hari ibintazi byinshi Mana, hari ingabire ziriko zirayovya abantu Mana. Ndasengeye ishengero rya Kristo Mana, ndasengeye ishengero rya Kristo Mana. Ahari ingabire zitagira basebuja, ahari ingabire zitari sumi kuri databuja, ahari ingabire ziriko ziradevasta. Oh Mana, ndagushimira nabike biriko biravayo, ariko Mana icugomba Mana nuko umusaruro uba munini. Dufashe Mana, dufashe Mana, dufashe muhemu yera. Fasha aba bantu Mana babaye committed, bavyerekanye mu kuba hano hantu imbere Mana. Bafashe Mana nk'uko imbabazi zawe ziri. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabasengeye Mana. Ubagirire neza Mana, ubashoboze Mana, ubaherekeze Mana, komeze engagement yabo Mana, ikimenyetso cyo kwizera kwabo Mana, uconore muri kino gitondo. Oh mukudeploy ubushobozi bwawe ku buzima bwabo, si kubw'inkomezi zacu, si kubw'ubwenge bwacu, ariko ni kubwa muhemu yera.
niko uhora hagize. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Imana ibahezagire. Ndagomba gusa nawe, cika intumwa yawe mami, ungire igikoresho cyawe, ungire igikoresho cyawe, ufashe. Ndagomba gusa nawe, cika